my family, hello my people, it's me Alan again. Nagarutse ubundi nagarutse mu nguvu zidasanzwe cyane. Ni Joe Alendi Kumana cyangwa Alan Dowani kuri Yaga Nawe TV. Mbaze mbakira inshuti bavandimwe banyamuryango, umuryango munini wagutse. Ukaba uri mushasha, mbaze nkwibutse ubanze ugire subscribe kugira ubane natwe ubikibiriraho canke buri gihe cyose tuba turiko turabaha ibiganiro bigiye bitandukana kuri Yaga Nawe TV. Mbanze mbibutse kandi yuko tudakoresha WhatsApp, tudakoresha YouTube gusa, dufite na groupe WhatsApp. Urabona nimero kuri ekra yawe, urashobora kutwandikira tukagusha muri groupe cyo kadutelefona ari ico ukeneye gutubaza. Turakoresha na page ya Facebook ya Yaga Nawe TV. Genda nawe nyene ugire suivi kugira uze urabona ibintu bigiye bitandukanye bihaca. Kuri Yaga Nawe TV twakira abatumire batandukanye, abatumire baje bafise ivyo baganira cyane. Uyu munsi mbafitiye abatumire babiri beza cyane, basa neza cyane, murabona kuri ekra zanyu. Reka sindondogore cyangwa ufata amajambo menshi, reka mbahe ikaribu nikaze, ndabakire bidondore ko radukurikirana. Ndabaramukije. Turaramukije cyane. Woshaka kwidondora ko radukurikirana? Ya murakoze. Ku mazina yanje nitwa Cherubin Yondiko. Cherubin Yondiko. Cherubin ndakwakiriye. Murakoze cyane. Muduhere mushiki wacu nawe atwidondore. Okay, ndabaramukije. Witwa gute? Santa Benisa Hakizimana. Santa Benisa Hakizimana. Cherubin na Santa mwumve muguwe neza, mwisanzure. Tugiye kumana akanya keza cyane, akanya kagiye kubamwo ivyimviro bigiye bitandukanye, mbese n'ikiyago ciza cyane. Bakunzi ba Yaga Nawe TV, mbazaniye abajene nkanje, abajene turi mu rungano rumwe. Mutuye umunsi tugiye kuyaga iki, reka sindabicisha amaciko. Uno munsi tugiye kuyaga kuco bita urukundo. Tugiye kuraba tuyaga kuco bita urukundo. Cherubin, urukundo ni iki? Bon, ngerageje kuyisigura ntatunzi cyane. Nibaza ko ari imigenderanire hafi cyane hagati y'abantu babiri. Yeah. Santa uruvuga kwiki? Okay. Nje numva nta birenze norenzaho kuri ibyo. Ni hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ko ndabizi. Nuko ni ubucuti cyangwa imigenderanire hagati y'umuhungu n'umukobwa. Okay, tugiye kumara akanya keza cyane mutuganirira, mubwira abakunzi ba Yaga Nawe TV urukundo icarico, uko muvyumva, uko umuntu wese afise urukundo icarico, uko avyumva. Ndahera kwa Santa aravuze ati urukundo ni relation hagati y'umuhungu n'umukobwa. Santa, sabwe basha bivuge gute none utari umuhungu n'umukobwa umuhungu n'umuhungu nibo bakundana? navyo kongene ndabizi bavyita ubutinga. Navyo mengo wapi bimeze ukuntu. Nubwo n'ubutinganyi muri rusangi. Ese urafise umusheri? Jewe wapi? Oya. Waramuhevye yaraguhevye? Navyo ndaja. Uracari muto canke? Okay. Ivy'urukundo jewe ahangeze ubu narabihevye. Urumvige tubeshe. Cherubin mfata tubeshe. Saje nibaza ko abeshe. Aravuze ati navyo araja mu wundi mwango yarabihevye kuguraba, ahubwo arabitanguye. Yabageze mu gihe cyazo. Ngerageje kwiraba ahubwo nico gihe. Ariko aravuga yuko ngo asa n'uwabihevye. Nkambona kiri muto. Wewe wavuze uti urukundo ni imigenderanire hagati y'abantu babiri, bari hafi. Mbanze mbibutse yuko canke mbambwiye ko twavuze turayaga uno munsi twaje kuyaga, aje nanje mbabwiye ifata urukundo. Yes. Jewe urukundo uko mwabivuze je siko nanje ndaza kubivuga, siko ndabizi. Ushobora kubona wo bizi kundi urukundo ruri mico ibiri, niko je ndabifata, niko ndavyemera, kandi ndumva ariko nyene kiretse nihaze uwundi canke mwebwe uno munsi ko turaganira mukaza kunyumvisha yuko hari ubundi buryo. Ndashaka kuvyemera mugabo turabinyumvisha sindavyemera. Urukundo mfata jewe ko ari urukundo rwa mbere, ni urukundo Imana yadukunze. Twema. Ngo ni urukundo. Ubwo turagwemeza kabisa.
hama urukundo kwa kivyeyi umuvyeyi n'umwana ntimugwemeza ya turagwemeza inkundo rero ariko twebwe sije twariko ndaza gushika neza na neza kubwo rukundo mwe mwavuze umuhungu n'umukobwa aciye relation y'abantu babiri begeranye je uko niko mfata nizo nkundo nzi ariko no munsi tuje kuvugira hamwe muri rusangi reka tuvuge urukundo hagati nkuko yabivuze Santa ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa sivyo hagati y'umusore n'inkumi umugabo n'umugore muri rusangi nivyo tugicaga tuyage kuko ntituja gusigura cyane urukundo hago tuje kuvugana neza ikene mufata urukundo Sheribe wewe ubibona gute relation zo mwino misi hagati y'abahungu n'abakobwa ubibona gute muri rusanga tubaye ubibona gute murakoze jewe muri rusangi nkaho tubaye aho ngeze amaso ndiko ndaraba ku bintu by'urukundo donc ndiko ndavuga ku rukundo hagati y'abahungu n'abakobwa ndiko ndaraba urukundo rwo mino misi ntirushemeye novuga yuko atari ibintu bimeze neza umuntu yokwishimira cyane okay revre hariho amakouple usanga ameze bien usanga urugo rukundo vraiment ari urukundo rumeze neza babandi bashobora no gushika ku kintu kanaka bagapanga projet ugasanga barakoranije umuryango bararugaragaje akaba n'urundi rukundo je nkunze kubona ugasanga si tukubakobwa ndavuga ku bakobwa ariko bambabarire Santa umvirize nabo bavuga nabuze kwidefanda si tukubakobwa ariko nyene n'abahungu ntitwera ariko tugiye kubiraba abakobwa vraiment abakobwa b'imino misi urukundo rwabo ruratangaje wewe urashobora kusanga ufise umukobwa ukibaza ngo aragukunda arakwemera mugasohokana iki ariko ugasanga umudemu aguca inyuma sana ugasanga umukobwa aho kumva ko ari satisfait na wewe akabona umenga yoca hirya no hino muri rusange usanga benshi bakunda amafaranga usanga benshi bakiko kirasambuza ugasanga amafaranga ugasanga umutipe harya kena ari muri crise y'ubukene ugasanga amaze nk'imisi adasohokanye umudemu ugasanga umukobwa nati none yo mujama usanga yaciye hirya ugasanga urukundo rushiye rusambuka Santa lega idefande ku ruhande rw'abakobwa umva ingene yabivuze we bivuga kwiki murakoze ego uko ariko barabivuga nivyo ariko tugiye guhindukira navyo nyene n'abahungu simwe mwera oya gute basi abakobwa ego ku kageso turagafise na wewe Jessica muri rusange pardon muri rusange umva sinokwikuramwo nanje ndumukobwa kandi ego hari umuhungu nawe nyene azoza kurondera afise uwundi hanze ni vya bindi utavyumenya gusa jewe kungene ndabizi harya kenshi abakobwa kenshi turi abantu dukunda keya turakunda keya ankoro usibye n'ibyo by'amahera avuze aho urashobora gukundana n'umuhungu atinya ugasanga ntashaka kuraba ntashaka gusoma ikintu n'uguma umurondera kwiki okay reka muri rusangi Sheribe yavuze ati inkundo z'ubu ziragoye ego harimo bamwe bakundana bigashika bagashika no kuri mariage mugabo muri no minsi abakobwa tubona baguruka cyane batuma bakunda amafaranga Sandra gobe ikintu cyo gukunda amafaranga ku bakobwa bagenzi bawe wowe ukivuga kwiki okay ikintu cyo gukunda amafaranga go abakobwa turi abantu ba mbere bakunda amafaranga kandi atari ko dukunda kuyakorera cyane muyakunda mutayakorera atanayo dukorera tutanayavunikiye kuri ico naco tuvuze c'amamariage kenshi ubonye nibaza ko urukundo rugisigaye ruguru gusa no mu gisagara ruri hake kubera mu gisagara kubera kenshi basi n'impamvu ubonye atanamamariage menshi aba nibaza ko none nk'ubu dufate
urahuye n'umukobwa murakundanye uramusavye rimwe araguhaye kabiri gatatu none uzogenda ivyo vya mariage kubirondera kuvuga ati none ico nshaka kenshi urazi yuko mububatsi ari naco kintu muba mugiye kurondera vuga ati none aho ndabishakiye ariho ndabironkera jayo gukora iki ndamushyira mu rugo nkorera donc muri rusange muti ivyapusa abantu gukora ama mariage babironka ava mariage icyo cyari ikibazo renze ko nzaho kubaza ni kubera iki hasigaye haba icyo bita ngo sexe ngo ava mari donc abantu ugira bagore mariage batangura kuryamana kandi nivyo bihari ubu 99% kwijana naco ico kivuga kwiki ico kenshi natwe si twebwe ivyonye bitumwa nuko ari nimwe mu bitugira mwebwe muraza mukatubaza ati sheri nyereka ko nkunda nawe nta n'ikindi kintu ushaka kabikwereka mu barico nyene nawe adashaka kukubura aragikora kugira akwereka ko gukunda sheri byo ico kintu cidefande ko okay mwakoze kugira bemere ko babakunda oya ahubwo n'uwo mukobwa afise akageso afise akageso kubera ko umukobwa yarezwe w'indero naho aba gukunda ukagera kumubaza ico kintu arihagara ko akavuga ati no ubundi avuze ngerageje gusigura ku vyavuze avuze yuko atakindi kintu baba bafise umva utanga ico nyene ufise oya rega ya ntumujaniranye musaba muti nyereka ko ndagukunda akakubaza ati ndabikwereke gute turaryamana siyo ndi umusore naje ndivuze ntacyo abasore batubamba bari aho yanje ngerageje gusigura oya vraiment mu gihe umukobwa yemeye ico kintu nuko uwo mukobwa nawe aba yabishatse na wene kuko nibaza ko atari bose boca bavuga ati nta kundi reka nemere turyamane no hariho umukobwa w'indero usanga avuga ati no ico ntigikunda namba mpeba uwo rero uwo yemera akemera ko muryamana hari igihe aba bishaka hakaba n'ikindi gihe usanga umukobwa ategereza kuryamana n'uwo muhungu kubera ko uwo mukobwa usanga akenye kugira nk'amafaranga akavuga ati nimba rero ushaka ko ndakugirira biriya bintu nawe ivyo ndagusaba ifo kugira ubima ugaca usanga muri ico gihe abakobwa benshi bariko baravuga ati none ga yemwe ko nkenye ndabigenze gute neme ugasanga abakobwa bariko barapfira aho nyene ngabo je ndiko ndahanura nibaza ko nobahanura ko ivyo bintu batobikora kuko nibaza ko atariho acabonera vyose kubera yabaryamanye n'uwo muhungu oya ahubwo hari ibintu vyinshi abatakaje okay Sheribe nchemera kuri wewe nyene nkubaza ikibazo ubu haraharawe ibintu byuko twumva ijambo ngo kujya abana canke ngo amageto sivyo tuivyo tubona donc ubu abakobwa bakurakurana binjira mu mazu y'abahungu amageto sivyo donc bamwe bavuga ati tugiye kuri abasheri bacu ibiki niki canke ugasanga abahungu aguma ahamagara sheri uransanga muhira iki jare wewe nawe ivyo bivuga ko iki ivyo ico ndabivuga ko okay rimwe na rimwe abahungu barabikora we abahungu kenshi mu mitwe yacu iyo uhamagaye umukobwa wagusange muri ghetto kenshi nta kindi kintu gushaka usanga rero ico nohanura je mbona nohanura abakobwa cyane cyane ndahagarara ku bakobwa kuko umukobwa arinze yemera kushika muri iyo ghetto ko n'indi zose yavyemeye kuko nta kuntu yo gushikira ngaho indani yamaze gushikayo ahubwo rero ikintu mbona hano abakobwa nabwo mwamukundanye akaguhamagara ati ndagushaka muri ghetto yanje uze kundamutsa nibaza ko uwo mukobwa yashaka kumusigura akamubwira ati no sinshobora kuza ahubwo reka duhurira ahantu kanaka aho ni bon kuko hari amariske menshi ngaho muri iyo ghetto ashobora guhura nayo agasaba kurogereta mu nyuma kandi natwe abahungu muri uwo mwanya umuhungu
arakwigira ku mwana mwiza vraiment akaguha cyaleze ukavuga ati umwana ni mwiza ameze neza umuhungu ariko nawe afite ibindi bintu ashaka gushikako kandi amaze kubishikako aca yifatira iziwe hama nawe ugasanga aguye muri yerere santa we ikintu c'amageto ukivuga kiki okay amageto kungere ndabizi nivyo nyene numva ngo ni geto nyene ziba mw'abahungu kenshi benshi baja kuba mu mageto nyene kugira baze barinjiza y'abakobwa gusa nyene nkaho nk'ivyo wonyene avuze ngo nk'ubusheri wawe agutumye kugenda umurabe canke umugenzi ngo ntivyoshoboka yaho vayo atakuriye oya siko bimeze bivana n'ukungene umeze uri umukobwa uri umuntu ari wa wundi bagaje uca uvuga ati yego ukaca ugenda hari umukobwa usanga ari abasi kenshi bakunze kubavuga ngo ni ingumyi ariko ntabwo ari ingumyi ahubwo n'abantu bafite umutima nabo bari hake ubu unye ntabagihari no oya santa turiko turabiraba nsire certain tubaye mu gisagara kimwe tubaye mu gihugu kimwe iyo umukobwa aje kukuramutsa aza yambaye impuzu no kwita ziri sexy aza yambaye impuzu ngufi kandi aje ahantu uza guhura muri babiri kandi mu cumba kandi uri umuhungu eske ntibona yuko bya bidumva ngo babafashe ku nguvu canke ngo babasambanije mutabishaka ntiwumva ko abakobwa mufise mu ruhara ego gusa ubonye uko ndabizi nta muntu afata ku nguvu aya ntikiba aya nta muntu afata ku nguvu gusa nyene nk'ivyo kugira ubigire ne nkawo za wambaye impuzu nyene kwisha abantu uzi ko udahura na sheri wawe navyo woza wambaye mugatuye nitwe basi urashobora kuvuga ati uwo muhungu ndaje kumuraba si umusheri wanje ndaje kumuraba kubera ko agatima namufise ko n'umugenzi ntavyo yokora gusa nyene nawe nyene wabishatse bufise impuzu nyene ugenda wambaye gusa hariho umuhungu akubwira ati uze wambaye kunuku aho cyo hatebera kumbe na obligation impuzu wambara ziba zirimo igaze nta makuru mfise kandi hariho n'undi muhungu akubwiza ukuri akakubwira ati uze witeguye biraba mugabo bavuga ko santu umuhungu aguhamagaye ati uzoze undabe ugenda urisiri ko ivyo bintu biba abakobwa bavuga ati tuba tubizi ati naho twigirisha twanka twabanza kwanka tuba tuzi ko ivyo bintu biza gukorwa oya siko biri none duvutubizanye kuri nk'uburahagurutse dufate uvuye mu kanyosha canke mu ruziba ugiye kuraba nk'umuhungu mucarama yakurihiye taxi canke waje na bus kumugora mu gutahuza utahana taxi akakubwira ati jewe turabikora wase ubimenye ngene utaha ubundi bwo uri umukobwa w'ubwenge tegerezwa kubigenza uko nyene ubundi bwo nta muntu ubu bafata ku nguvu ego ngivyo bintu arakurihiye taxi urayifashe uragiye arakurishije uranweye vyose urahejeje urahaze ashaka kubwira muryamane ni ukuvuga ikintu utagishatse ntuzogikora kandi kenshi utarimaraya kenshi ikintu urinze ukura impuzu zikurira umuntu mukundanye ni ukuvuga utabishatse wowe urabireka kuko ubundi bwo muko kuryamana ntuzi umuhungu ngo abarwaye iki ntubuzi ngo agamije iki ntuzi kenshi nze kuvuga ati uzogye kare uzogye bike uryamire kare tunye turashaka ko je ntakubeshe ndinze ngenda numubaza ko ari je nayamukuye mu mufuko mugabo wabivuze ati hari abahungu bakubwiza ukuri warinze ugenda urumva yabikubwiye nuko nyene mugabo abahungu ni abo ni sawa abo ni sawa ukavuga ati ndaza canke sinzi okay turashaka hari n'umukobwa nyene aca kugumiza muri rarante umukobwa akoresha ubundi bwenge akakoresha uburyo bwo kubesha akakubesha ati ndungikira bisi ndaje iki ukazorindira ukashika ati ndiko ndaza zakubwira mu nyuma ngo bavyeyi bacu mu nyuma aca zimya telefone akazoca kuvuga ati harabaye iki niki mbe ni mira none nk'ubu umuhenze kandi ataragamije ivyo yarakeneye gusa tuze kumuraba bisanzwe urumva ko ukoze amakosa mviriza kungeneje ntakubeshe kuri jewe
uwo nobesha jewe nk'ubu ndagukunda sinokubesha uwo bwiza ukuri noza ubundi bwo nta gahato karimo ibintu byose no kumvikana ramubwira ati muri uwo mwanya sindi pre kuri ivyo onye bindira ikindi gihe rero nihagera nawe agukunda by'ukuri arakurindira akakwihanganira uwo muhare oya umviriza murumvikana ukamubwira ati rindira ntiharagera ariko rero wowe mudakunda yavuga tuyunye n'ubundi akancika nta nzosaba kumuronkera nivyo kuko n'ubundi mudakundanye ntakwihangana avuga ati uyu ntanzosubira kumubona bakunzi ba Ganawe TV turiko turaganira ku bijyanye n'urukundo ku buzima turiko turabamo cane mwino misi surtout ku bajene aho urukundo benshi baruherekezanya no kurangura amabanga mpuzabitsina Sheribe yes ese urukundo utagira imibonano mpuzabitsina ntigobaho rurabaho cyane ahubwo ibi ngira ngo ni monde tugezemo niko no bivuga kuko kuva na kera twe twakuze tuzi yuko muhira batubwira ati iyo muri fiancare umuhungu n'umukobwa rebana umukobwa yaratinye umuhungu biteye ubwoba nivyo je ndibuka ko arakana yavuze Santa ndakamaze nyuma ya kamera ndibuka ko jewe baravuga ati umuhungu n'umukobwa bashobora gutwarana umukobwa atazi ko umuhungu afite inkovu mu ruhanga voilà kuko ntiyamuraba mu maso ntiyatinyuka none mutaraba mu maso wo mukurira impuzu nijo aho rero urumva ugerageje gukompara urukundo rwo mu myaka yahera ukashugereranya n'ubu utanga rukumigwa rero kuri icyo wari uvuze nibaza yuko kugira ngo umukobwa mushobora kugira mariage ngo impaka mubanze mujyamane icyo kintu nibaza ko atari ico nubwo bigezweho ngira niko no bivuga umva ubo bahungu bavuga ngo je ngo sinotwara umuntu arahonje barabikunze kubivuga si yahetse barakunze kubivuga mugabo sinzi rero ariko ico no hanura nibaza yuko ntaho yo bagusigiye namba agukunda kandi nawe ukabumukunda habasigaye ko mutushaka gupanga projet ya mariage mukihangana hanyuma mugakora ibintu bimeze neza biri mu muco reka mbere kuri Santa ikibazo kiri hadishinga urukundo rw'ubu Santa nangwa n'ivyo ngo ubu umukobwa agira umusheri w'umusore bangana akacagira n'umushuga dati ku ruhande nawe azaramuha amafaranga nivyo biretse Santa katingira mufise w'umushuga dati oya ntabwo ari uko bimeze hama ubundi bwo sinovuga ngo byo umukobwa ngo abigira ngo ni kubera ubuzima abayeho iwabo ahubwo niko kageso aba afise ubundi bwo natwe abakobwa turashobora kugira abasheri babiri cyangwa barenga nk'uko nyine natwe dufite iyo tubikura nk'ubu urashaka kuba ufite umuhungu mukundanye ukamukunda vrema ukavuga ati nukuri ubunye ntumvise ijwi ryiyo ntibikunda ko njyana kagenda uko nyene hama uwo muhungu mu nyuma ukabona ko akuvanga burya bavuga ati kunda ugukunda ko ujya ukunze akunda abandi être aimé et meilleur kenshi uzuraba ujya muntu ni wamukunda ukamwiha wese kenshi ntazoba gukunda oya gusa ujya utanitaye ntiwazoba nagukunda ariko urukundo rwe nani ruragoye kuronka urimva none uwo muntu ibi nankorera birenze ibyo uwo nkunda nkorera basi imana mu rukundo rwiwe basi ndamukunde numve ko ndamukunda na impulse no mwibarabara muhuye yacaho gaca hariya kandi uzi ko gukunda unaho kaciwe hatira kuwundi hama nyine ukavuga ati umuhungu uko ndamukunda nubwo amvanga sindamurekura kubera ko kumukunda kandi urabizi ko akuvanga gusa ukaguma umwiha wese ukamwereka ko umukunda ntagire igihinduka kuri we burya nawe uvuga ati reka dukomeshanye hama umukobwa agenda arabimenyera uko nyine akisanga ageze muri batanu icaremwe kandi ugasanga uwahuye ni 20 atazi na nyingi byaje none uvuze ngo ufise mu bikura ndishaka kukica abashuga daddy umukobwa usanga afise vraiment agatipe
kari presentable keza kari yajuru asohokana kazi bigezweho mugabo akaba afise n'umuvye angana na vye wiwe ku ruhande icyo nshaka kandi ugasanga wa mutipe aramukunda mugasanga afise n'undi muvye nshaka kumenya urukundo rwo gukunda umuntu kacuza gukunda n'undi papa na papa wiwe ku ruhande ubundi bwo ukundanye n'umuntu yitwa kwangana na so wawe ubundi bwo ntimuba mukundanye aba ari vya bindi ati byo kurya inoti gusa nazo urazirya zikakurya ntuzirya uko nyene ngo gende kandi bavuga ko kenshi ururunganwe rw'iwacu abakobwa tuvuga ati amahera asigaye mu batanu ubundi bwo kandi amahera n'abasore barayafise ariko amahera abasore ngo ntibayikura ega nivyo nega sha jeno bafate ndego umusore mfise agaproche k'amafaranga makeya ndiko ndaraba ko azovamo mesha nsize ndaha abakobwa ahubwo muba mutubabarira bene ko mutaduha ubundi bwo natwe kungene tubizi muhungu yo kubwira ati jewe twakundana imisi tukayaga kabiri ntarakurya shakiki ndakurabaraba kugira bimarire ikibaho kandi hama n'umukobwa akakubwira ati none wokundana n'umuhungu adasinoti kugira kumarire iki wakenera mfondote ntakugurira iki niki urakenera umusohokana mukajana ntagusohokana iki niki hama ngurondera iki kenshi rero nico cica abakobwa bubu twakora inoti yabashuga dadi ukivuga kwiki cyewe twibariza ivyashuga mami rega twivuge ivyashuga dadi abashuga dadi aba batama badutwaye abasheri babamaze kabisa abamaze kuko urabona abasore bubu ntitukigira mu mariage kubera iki ubukene turakene kamugariyo n'ikindi turatinya no gutinya birimo turatinya amadivorce ariko impamvu dushobora gutinya n'impamvu dushobora kuba dutinya ni kubera ko usanga wowe uraharuye jewe gabasha kura n'amafaranga mfise ndiko ndaraba nta projet ya mariage irimo ngiye kubiraba rero nkaca nsanga ibintu vya mariage ndiko ndagerageza kuvyevita abakobwa bacu nabo kijya wavuze ngo usanga ngo afise ngo akajama bari kumwe abapanga kugira mariage ukaje usanga rero afise n'umutama ku ruhande azana musukira inoti mwico gihe rero uwo mukobwa mu bisanzwe aba yabonye ko ahubwo atamahera gafise ati rero yubonye sindamuheba ti amugabo reka uyu mutama tuzana hamwe inoti nta ngorane basanga ko bikora uko niko bimeze mu kurangiza iganiro cyacu shaka rero mu makosa twagiye turavugamo twavuzemo ipiki bitandukanye urukundo abo bamaze kugira ko urukundo rwamarekezwe n'imibonano mpuzabitsina turavuze ibyashuka dadi twavuze iki tutangirira impanuro muri rusangi kuba dukurikirana nabo umve ko bakwiye kwikosora warafite akageso agahebe murakoze ntaje ku bwanje nk'impanuro notanga ku bantu bakundanye nibaza yuko bokundana urukundo rubereye atari urukundo rwo kuryamana kuko kenshi iyo mugiye mu bintu byo kuryamana hari n'igice usanga muhebanye rero cyo nohanura kuko nibaza ko kuryamana atari cyo kigaragaza urukundo cyo kigaragaza urukundo cyane cyane reka nisunge ku abakobwa bogerageza kwifata urupfasoni bakagerageza nimba uwo mpunga ariko aramusaba akagerageza akamuturisha akamubwira ati shushu ibi bintu uri kunjana mumengo biragoye ariko ndagukunda hama bakabandanya urukundo rwabo hariho utuntu twinshi turyoshe mu rukundo bashobora gukora batiriwe bararyamana ugasanga urukundo rumeze neza bakagera no kuri projet ya mariage. Merci beaucoup. Santa nawe hano urabashikawe muri rusangi kuko ibyo bintu byo kuryamana cyane imbere ya mariage byasatse. Murakoze amadeki numva no bahanura ubundi bwo urukundo rwa kera n'ubu rurahari abantu umutima turacahari
ubundi bwo cyo nosaba abakobwa bafasha cyane kugira umutima wihangana badatwagwa n'ibintu zenya kuko hari igihe umuhungu akubwira ko agukunda kumva umengo niyo si ya mbere ya gusa nyene ibyo nyene n'ibintu by'akanya gato kuko urukundo ni ingwano yoroshe gutangura ikagora guheza bisaba nyene wihangane udafite umutima wihangana ntiwoja mu rukundo uri wa wundi atwagwa n'ibishobisho hama nyene n'abahungu mukaza murareka kutugerageza nimwe mutuma tubikora ngira muragerageza nyamwese reka mbashimire cyane mwakoze ndibaza n'ikindi gihe nitwashaka kuganira ku by'urukundo byagutse tuzobaronka reka shimire bakunzi bacu bari kubadukurikirana ko rakwikirana Yaga Nawe TV babwira ati ndabakunda cyane ni jewe Alan the one Alan the first call me kadri gato kuzuye ukuri subscribe ukabiri mushasha ukabanaho waramaze kugira subscribe ntiyubagire ugira partage kino kiganiro ugira abandi nabo bazi barumva iby'urukundo muri commentaire naho nyene ndikibanza twabasigiye urashobora kwandika icyifuzo cawe ukadukebura ukaduterera canke ukadusangiza ivyifuzo turakoresha na page ya Facebook genda ugiye kuri Facebook ugira ati Yaga Nawe TV ugire suivi haca ibintu bigiye bitandukanye naho nyene ibintu biryoshe cane ndabakunda cane naho gutaha mu biganiro vya Yaga Nawe TV hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo